Bujumbura igenekerezo rya 2021 ukwezi kwa mbere muri 2025. Bujumbura tarehe 21 mwezi wa kwanza 25 Burundi. Republika ya Burundi, serikali ya Burundi, ubushikiranganje bw'intwaro hagati, terambere rusangi n'umutekano, waziri wa mambo ya nje na maendeleo ya nchi na kabine, ibiro vy'umushikiranganje, ofisi ya waziri, kete nomero 530 agakwego 256 agakwego kabine agakwego 2025 kuri Nkunzimana Oscar Kiremba kwa Nkunzimana Oscar Kiremba ibirimwo mambo yaliyomo gufuta prise d'acte nomero 530 ba 2025 gakwego kabine gakwego 2024 yanditswe tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2024 kufuta haya yaliyoandikwa tarehe 17 2024 ati mushinga ntahe ndugu mpendwa twarakiriye ikete nimero 102 yanditswe tariki 21 muri yotuma kutoka kwa wakilishi wa Sepebu. Ikete ryasaba yuko hofutwa amaprise d'acte numero 530 gakwego 36 gakwego kabine gakwego 2024 na nimero 530 gakwego 41 agakwego kabine. Ayo makete yari yanditswe itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu muri 2024 n'itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2024 nyene, kandi yari yandikiwe abaserukira amashengero ya Pentecote ya Mugara na Kiremba. Ni barua zilizokuwa zimeandikwa juu ya kufutwa kwa mambo fulani kwa hizi tarehe zifuatazo. Hamaze kwigwa mu buryo bwimbitse ayo madosiye, baada ya kuangalia kwa muda mrefu kesi hizi tulizo nazo, twaciye dusangamwo ibintu bitameze neza bikurikira. Tulipata mambo ambayo hayako sawa yanayofuatana hivi. Mbere ya kwanza, amategeko amwe ari muri iyo statistique ya Kiremba aratandukanye cyane n'amategeko yisungwa n'ishirahamwe ry'amashengero ya Pentecote ya Sepebu. Baadhi ya sheria ambazo ziko katika kanisa la Kiremba ni tofauti na sheria ambazo zinaonekana katika umoja wa makanisa ya Sepebu. Kandi ariyo ategereza kwisungwa cyane kuvyerekeranye n'amabanga y'umwungere wa mbere w'ishengero mu bijanye n'uburongozi. Na sheria hizo ndizo zingetakiwa kufuatwa sana kuhusiana na kiongozi wa kwanza wa kanisa. Icya kabiri, ya pili, amategeko rya kabiri n'irya gatatu n'irya 15 ariko cyane irya 4 n'irya 5 riri mu mategeko ngenderwa ko ishengero rya Kiremba aranyurana cyane n'imyizerere yo kubutaka bw'igihugu mu guhishengero rya Kiremba uburenganzira bwo butaka bwaryo bwo kwagura akarere k'ubutumwa ku butaka bw'igihugu no mu guhonyanga ubushobozi bw'ayandi mamisiyoni. Na sheria hizo ni kinyume, ni kama cha kukandamiza sheria za makanisa mengine, kuweka makanisa mahali makanisa mengine ya misheni zingine ya Sepebu. Kuko ariho n'amakete hano mabansoma abo baturungikire mikete. Niko na barua hapa nitasoma yale wametutumia. Baracafise logo ya Sepebu, bado wana muhuri wa Sepebu. Kiremba gusa niyo yongeye kwa kandi kantu. Kiremba tundi kaongeza kitu kingine. Murabona kakarogo ko haruguru, murabona ka mstari ka hapa juu na ka Sepebu ishirahamwe ryacu ry'amashengero Pentecote mu Burundi. Ni mstari wa halmashauri ya makanisa ya Pentecote Burundi. Ibi rero mubibona gutya, hivi mnavyoona namna hii, bicha bibereka ko ishengero ari rimwe ritacitse. Inawaonyesha kwamba kanisa bado ni moja, halijagawanyika makundi mawili. Aba n'abantu baje kubayobya
Hawa ni watu walikuja kuwadanganya, bafise izindi nyungu zabo barondera, ambao labda wana faida zao wanazozitafuta. Kuko si missiology. Si missiology. Musanzwe missiology umuntu ahera ahatagira ishengero. Missiology mtu huanzia mahali ambapo hakuna kanisa. Hanyuma rero bagafasha abantu batagira aho basengera. Na wanawasaidia wale ambao hawana mahali pa kuabudia. Bakakira abanyabyaha bagomba kuba. Wanawapokea wenye dhambi wanaostahili kutubu. Mugabo missiology si kuzana urusengero ngufatanye n'urundi. Lakini missiology si kuleta kanisa na kuweka pamoja na nyingine. Nibaza ko n'amashengero y'abene gihugu bene iki gihugu batabikora gutya. Nafikiria hata makanisa wananchi hawawezi kufanya namna hiyo. Turabise itegeko rigenga amadini mu gihugu cy'u Burundi. Tuko na sheria inayosema juu ya makanisa nchini kwetu. Iryo tegeko turimaranye igihe. Tuko na hiyo sheria muda mrefu. Rivuga ko hagati y'idini n'irindi. Ni kwamba katikati ya kanisa na jingine, hagati mwingine muzoba atakaye kuja ni huyo mwenye mmemsainia. None rero kugeza umunsi urumva bari bitwaye muri leta. Kufikia leo walikuwa wameenda kushtaki serikalini. Hanyuma rero umukuru w'igihugu araheza atuma umuvugizi wiwe araheza arabishura, na rais akatuma mwongeaji wake naye akaweza kuwajibu. Mu bisanzwe yarabigaye ivyo turiko turagira. Maana yake ni kama mizarau tunachokifanya. Yabahereje ijambo ry'Imana ryanditswe mu gitabo c'Abakorinto ba mbere. Aliwapea neno la Mungu katika waraka wa kwanza wa Korinto, igice ca 6 guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo sura ya 6 mstari wa kwanza hadi 8. Ndasaba umuntu azi gusoma riwasomera iryo jambo. Niombe inama nkuru y'amashengero ya Pentecote mu Burundi ahari hakwiye ko twokora kitu ambacho halmashauri kuu ya kanisa la Pentecote nchini tungefanya. Kwa rukubanza gushinga umunsi wo kuganduka kuhitavya Imana. Ilikuwa kwanza ni siku ya kumaliza kilio kwa yule aliyeitika aliyefariki. Hanyuma agashirwaho inzego z'abungere. Mwisho waweke mchungaji mwingine kiongozi. Ivyo bindi byo kugwanira ishengero canke izindi nyungu zindi vyobaye inyuma y'iki. Mambo mengine ya kupigania vyeo ama faida zingine yangekuja nyuma ya haya. Mumbaza muti none wa mbere ko yitavye Imana none wa kabiri na warihe. Mungeniuliza kwamba mbona wa kwanza alikufa na wa pili ako wapi? Araho wenyene yishitse. Ako mahali yeye amejiweka. Kuko mu bisanzwe umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu yari yaduhanuye aratubwira ati mugashiraho abarepresentants legale b'amashengero. Waziri alikuwa kwamba ukiweka viongozi wa mission ati mwebwe muzoba mwiyatsa uburenganzira, mtakuwa mmejipokonya uwezo. Ati jewe ngahamagara n'inama wowe umungere nuzogaruka. Akasema mimi nikiita mkutano wewe mchungaji wa kwanza hautarudi. Azoca haza uonye wako naye. Kuko umungere wa mbere yaritavye Imana. Kwa sababu mchungaji kiongozi ubu mu ishengero ry'Ikiremba ntawe dufise. Na ambaye yako katika kwa niaba ya kuwafunulia wengine hatuna huyo Kiremba. Kugeza uyu munsi mpagaze aha. Kanisa la Kiremba mpaka wasai ninaposimama mahali hapa nta mungere w'ishengero n'umwe rifise. Hakuna mchungaji wa kwanza ambaye wako naye. Kuko umungere wa mbere yaritavye Imana. Kwa sababu mchungaji kiongozi wa kanisa lile alishakufa. Ico twebwe nk'inama nkuru y'amashengero ya Pentecote mu Burundi ahari hakwiye ko twokora. Bamumbaza muti none wa mbere ko yitavye Imana none wa kabiri na warihe. Mungeniuliza kwamba mbona wa kwanza alikufa na wa pili ako wapi? Araho wenyene yishitse. Mwiriwe mwese. Hamjambo tena. Na mwanya tuvuga muri uyu mwanya wa mbere kwa muda huu hatutaongea mengi. Bitarike twabivuganye mu ijambo ry'Imana. Yasiyo machache tuliyaongea katika neno la Bwana. Ariko kuko arabahava bataha, lakini pia kwa sababu kuna wengine wanataka kurudi nyumbani, wagira ngo tubanze tuvugane ijambo lituraba twese. Tuongee yanayotuhusu sisi wote. Bwa mbere twagira ngo tubashimire. Kwanza tungependa kuwashukuru ingene mwitanze muri ibi bikorwa, jinsi mlivyojitoa katika kazi hizi. Tugishika ngani twabona ko tuzoronka tuzosenge. Tulipofika hapa hatukuona kuwa tutapata mahali pa kuabudia, ariko mukamwagerageje tukaba twaronse ikitutu caho dusengera. Lakini mmejikaza kupata kivuli cha kumwabudu Mungu. Imana ibahezagire rero. Mungu awabariki. Amen. Ikigira kabiri, cha pili,
twagomba ngo tuvugane ikijanye n'ibihuhusi mu mazimisi mwumva bihuhuta muri iki gisagara. Tungependa tuongee kuhusiana na upepo ambao mmesikia ukipepea katika tauni hii. Cyane cyane bikaba ibihuhusi bihuta muri rishengero rya Pentecote. Sana sana katika kanisa la Pentecote. Abandi bari muri iki gisagara ntibavyumvise kandi ntibabibonye. Wengine hawakusikia na hawakuona. Mugabo n'igihuhusi caciye mu ishengero ry'Imana. Lakini ni upepo uvumi ulipita katika kanisa la Bwana. Icyo gihuhusi rero ndiko ndavuga si umuyaga usanzwe. Na huo uvumi ambao unasema sio uvumi wa kawaida. Ni gihuhusi c'abigisha baje kubabwira inyigisho zitarizo. Ni uvumi wa walimu ambao walikuja kuhubiri mambo yasiyofaa. Izo nizo twagomba kubasigurira ari nazo zatumye abakristo benshi bava muri twebwe. Ndio tumekuja kuambia yaliyosababisha wenzetu wa Kristo kuachana nasi. Mbere n'abavuga butumwa bagashikirwa, hata wainjilisti walifikiwa. Ariko nagomba kubabwiramwo bikeya mu vyatumye abo bantu bagenda. Lakini niwaambie machache yaliyosababisha watu hao kuenda. Aje abantu bababarira ku ishengero rya Pentecote igabanijemo kabiri. Kuna watu walikuja kusema kuwa kanisa la Pentecote lijigawa makundi mawili. Mbere bakabiha n'amazina na walijaribu kutaja majina kadhaa. Bakababarira ko ngo hariho G11 na G4. Na wakasema kuna G11 na G4. Izo bintu rero twebwe tuvyumvise turi mu Burundi. Sisi tuliposikia kule zaratuguye nabi. Hatukufurahia jambo hilo. Kuko ivyo bintu ntibimenyereye kuvugwa mu ishengero ry'Imana. Kwa sababu maongezi kama hayo si rahisi katika kanisa la Bwana. Rero twagira tubahumurize. Basi tungependa tuwafariji. Tubabarire ku ishengero rya Pentecote litacitsemo kabiri. Tuambie kanisa la Pentecote halijajigawa makundi mawili. Ariko ishengero rya Pentecote ari rimwe. Bali kanisa la Pentecote bado ni moja. Ishengero rya Pentecote mu Burundi rigizwe n'amashengero 15. Kanisa la Pentecote limefanyika na makanisa 15. Ayo mashengero 15 akaba yamuka ku mashengero abiri niyo ruvyara. Na hayo makanisa 15 yanazaliwa na makanisa mawili ndio mama. Mashengero abiri ni shengero ryo mu Kayogoro ni shengero ry'Ikiremba. Kanisa la Kayogoro na la Kiremba. Kandi gushika uyu munsi turacemera abakora abavyeyi bacu. Na kufikia leo tunakubaliana kuwa hao ni wazazi wetu. Hanyuma rero mashengero abiri yaravuye aravyara ayandi mashengero 4. Hayo makanisa mawili baadaye yalizaa makanisa mengine 4. Aba mashengero 6 yakawa makanisa 6. Ico gihe rero ni yarwitwa mashengero ishengero ruvyara ryari rikiri Swede. Wakati huo yalikuwa bado hayajapewa kibali, bali kanisa mama lilikuwa ni Sweden. Yari lirongoye ayo mashengero 6 mu gihugu c'u Burundi. Ndio ilikuwa naongoza makanisa 6 nchini Burundi. Hanyuma rero ishengero rya Swede riraraba riravuga riti aya mashengero nayo aramaze kuboneka ko amashengero. Kanisa la Sweden baada ya kuangalia kwa makanisa yameshasimama imara, bacha barahereza intahe yo kwikukira. Wakapewa ruhusa ya kujendeleza, ya kuendelea. Sweden rero ikibandanya ibikorwa muri Sweden. Sweden kabidi endelee kazi za Mungu huko Sweden. Fanana na makanisa yote 15. Ivyo rero ntibavyemera na hawakukubaliana nasi. Bamaze kutavyemera baca baritura ubutungane. Walipokataa kukubaliana nasi kabidi waende mahakamani. Mwarumvise bababarira ko aya mashengero 11 bayahamagaye kwa president ntiyitaba. Mulisikia waliita makanisa 11 kwa rais na hawakuitika. Mu byukuri ntitwitavye. Kiukweli hatukuitika. Hanyuma kutitaba ni kwabaye kugayana. Kutokuitika si madharau. Twaretse kwitaba twisunza amategeko. Tulikataa kwa sababu ya sheria fulani. Kuko aya mashengero 11 yaracemera uburongozi bwa CPU. Makanisa ya 11 yalikuwa nakubaliana na uongozi wa CPU. Umusekretari general wa CPU twaremera ko ari waduserukira imbere y'amategeko. Mwakilishi wa CPU tulikuwa tunakubaliana kwamba ndiye anatuwakilisha kisheria. No kuvuga rero ngo iyo twitaba twebwe twese amashengero maana tungeitika sisi sote makanisa tungekuwa tumemuondoa huyo. Twaciye tumureka rero abariwe
yitaba. Ikabidi tumwache yeye atuwakilishe. Bikiri ngaho rero ishengero rya Pentecote y'Ikiremba n'ishengero rya Pentecote ryo ku Mugara. Basi hapo wakati huo kanisa la Kiremba na kanisa la Pentecote kule Mugara kuko bari bahuriye kuri bimwe mu bya stati nabo nyene bari bashizeho umurepresenta legal. Walikuwa na maoni mamoja kuhusiana na kitambulisho ipo na wakaweka na yeye viongozi. Bari bashizeho witwa Sindaiga ya Maje. Walikuwa wameweka Sindaiga ya Maje. Hanyuma rero bahavuye rero babona ko ico kintu cyo umurepresenta w'ishengero cyane w'imisiyoni waliona ya kwamba kitu hicho cha mwakilishi wa mission ama kwanza chenewe kwamba hastahili. Ikindi nari nibaje wakigira kane, kitu kingine cha nne nimesahau, chavuga ngo amashengero yose abyagwa na Kiremba. Kilikuwa kinasema kwamba makanisa yote yanayozaliwa na Kiremba ngo azokwitwa ububwiriza bwa Kiremba, kwa yatakuwa parish ya Kiremba. Niko byari byanditswe muri iyo stati. Ndivyo ilikuwa imeandikwa katika vitambulisho. Akaba ari naco gituma hari amashengero ataciye yemera kuguma munsi y'ububasha bw'ishengero rimwe kandi yarikukiye. Ndio maana yakaonekana makanisa hayakukubaliana kuwa chini ya mamlaka ya kanisa moja na yameshapewa vitambulisho. Ishengero y'Igitega, ishengero ryo mu Maramvya mu Kayanza, kanisa la Kitega na la Maramvya kule Kayanza, ishengero ry'Ubujumbura, kanisa la Bujumbura, ishengero ryo mu Cibitoke, kanisa la Cibitoke kule Kisagara, Rusagara, ishengero ryo ku Mugara, kanisa la Mugara. Ayatanavuga ati niduhakanye ko Kiremba ari umuvyeyi. Hayo akasema hatujakana kuwa Kiremba ni mzazi. Mugabe ibintu byagiyemo bidutandukanya n'ayandi mashengero nituvye. Lakini hivi vitu vya kututenga na makanisa mengine hatukubaliane navyo. Bati nta mpamvu nimwe yo tuba dusamburisha hamwe ryacu. Kuwa hakuna sababu hata moja ya kulisambaratisha shirika letu. Hanyuma rero amashengero atatu ya Kirundo, Kagari na Gashikanwa. Basi makanisa matatu Kirundo, Kagari na Gashikanwa niyo yagumanye na Kiremba. Ikabidi wabaki ubu mu ishengero ry'Ikiremba ntawe dufise. Na ambaye yako katika kwa niaba ya kuwafunulia wengine hatuna huyo Kiremba. Kugeza uyu munsi mpagaze aha. Kanisa la Kiremba mpaka wasai ninaposimama mahali hapa nta mwungere w'ishengero numwe rifise. Hakuna mchungaji wa kwanza ambaye wako naye. Kuko umwungere wa mbere yaritavye Imana. Kwa sababu mchungaji kiongozi wa kanisa lile alishakufa. Ico twebwe nk'imwe mtu anayejua kusoma awasomee neno hilo. Kuko nahandi twararitanze kandi turasigurira abantu uko bimeze. Na pengine tulishalipeana na tukatafsiri watu jinsi ilivyo. Ibi rero turiko turabibasigurira kugira ngo ukuri namba rufise undi yo kubarira mu kumubarire kuko amatangazo natanzi wayitaka yaciye arangurura Ikiremba. Tunawaambia kweli kama kuna mtu atasema ajue matangazo nitangaza Waidaka yalienda moja kwa moja mpaka Kiremba. Achangaruka ko bayandungikiye. Na yakanirudia wakinitumia. Kandi naranezerewe cyane. Na niliweza kufurahia. Kuko mu bisanzwe ukuri koshika kure. Ni kweli ukweli ufike mbali. Sindiko ndabivuga ngo ntihagire ababifata. Sisemi haya ili watu wasirekodi. Abizo telefone tuzi gufata neza mu bifata. Wenye simu za kurekodi vizuri naomba mrekodi vizuri. Kuko bizobafasha. Utaweza kuwasaidia. Yo sindababuza ngo nimubifata. Si wakatazi msirekodi. Uzi gusoma nasome. Anayejua kusoma vizuri asome. Kandi ndamushaka muri mwebwe. Sindamushaka ino baba badusomera nawe. Namutaka hapa katikati ya kanisa, simutaki huko nyuma. Na uraboneka azi gusoma. Asome Kirundi neza. Asome Kirundi vizuri. Igitabo ca mbere Pawulo yandikiye Abikorinto igice 6 izi kuburana kw'abakristo. Mbega hari uwo muri mwebwe? Mbega hari uwo muri mwebwe yogira icapfa na mugenzi we akubahuka kuburanira kwa bagabitanya ntaburanire kubera? Nimuzi yuko abera ari bo bazocira abisi urubanza.
kandi ko ari mwebwe muzocira ab'isi urubanza. None ntimubereye guca imanza ntonto, ntimubereye guca imanza ntonto. Ntimuzi yuko tuzocira abamarayika urubanza? None niturushiriza kuba abo guca imanza z'iby'ubugingo. Nuko iyo mufise imanza zo gucibwa z'iby'ubugingo, mbega mushiraho abatagira ico bamariye ishengero ngo abe ari bo bazica? Nivugiye kubatekereza. Mbega byoshoboka yuko muri mwebwe hatagira umunyabwenge n'umwe yoshobora gucira urubanza bene se? Ariko mwene data akaburana na mwene data wundi, kandi bakaburana no kubatizera. Mbere n'ubu hari ico muhomvye rwose, kuko musubiramwo mukaburana, kuko musubiranamwo mukaburana. Nimwopfuma mugirirwa nabi, nimwopfuma mwemera kugungwa, ariko ni mwebwe mugiriranira nabi mugungana, kandi abo mugirira mutyo ni bene se. Iryo jambo nyaricubahiro igihugu cy'u Burundi yashikirije bene data. Neno rais wa nchi ya Burundi aliweza kuwashauri ndugu zetu, Uwarirungikanya aramubwira ati tubabwira batahe, na aliyetumwa akawaambia waambie waende nyumbani, hanyuma barindire icambitse tuzosohora, waweze kungojea nyaraka ambazo tutaitoa. ati ico kibazo cyanyu tugiye kucicarira, kwamba shida yenu tunaenda kuikalia, ati kandi ati chete tuzosohora, icambitse tuzosohora, na kwamba barua itakayotoka ati ko kizosohoka kivuga muzovyakira uko nyene, jinsi itakavyosema mtaipokea hivyo hivyo inavyosema. None rero iryo kete nyaricubahiro yavuze rizosohoka ryarasohotse. Basi barua hiyo ambayo rais amesema itatoka ilishatoka. Nijya nagira ngo sabe pastori, Naomba mchungaji badufashe atusaidie, hanyuma rero turibasomere basi tuweze kuisoma.